ikintu numva no bahanura ahubwo nibaza ubwo n'ubwenge buke nuvuga ko ari ubwenge buke so mu kintu cyose mu kazi kose umuntu agenda arakora hari abaduca intege hari abatwankuhaja n'abandi nyine batudekuhaje ariko ibyo byose umuntu arabyakira ndabaramukije bakunzi ba Sengamete TV nizere ko mumeze neza aho muherereye kuko dukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abari hagati mu gihugu tubaramutsa cyane turanabakunda kuri bashasha turabasagira ngo mugire sabone kugira ngo mandanye mubona ibiganiro bica kuri TV yacu abatumenyereye nabo turabasaba kugira ngo bashikiragira partage j'aime na commentaire ivyo rero biraduhimbara cyane uyu munsi rero twatembereye dutemberera umuntu bon tumwite maître cuisinier mu kindi sizavuga gute hajya umutetsi voilà tumwite Eraste kugira ngo ashe kwivuga neza ntamuvangiye turakwakiriye murakoze kunyakira amajenye nuko mwabivuze ndi chef cuisinier ndi mukozi akora ibintu neza ibintu bijanye ibintu byo guteka makumazina nyine nitwa Eraste sauf ko hariho akandi nyine usanga gubantazi ngo ni Oji Boy nibaza ko n'ibintu nkora biba biri Oji nje gituma Oji Boy iwawe turasanga amasambusa roletse kwa rusanzwe vyikorera ikagira ngo ubitudondagurire vyose izisanzwe ukora mu kazi kawe. Okay, mu kazi kanje je sanze nkora ibintu byinshi nkuko nyene wabivuze ndakora amasambusa ndakora chapati ndakora amarolexe ndakora amachips mayayi ndakora shawarma ndagira amafrite je ushonje ndakugira neza ndagira n'amasosiso uje ushonje ndaguha nka sosiso accompagné par exemple hama n'ikindi naco ndakora n'ibintu by'amagato ndagira n'ibintu by'ama pizza donc uhashitse usanga ikintu cyose cyo gufungura uko ukeneye gufungura. Abantu benshi barakunze kuvuga ko abanyempano genre arabaririmbyi arabakinyi ba filme mugaha bandanye hibonekeza izindi mpano ku bwinshi nkiyo wewe nawe usanzwe wifitiye ubundi guteka si vya bose nyene si vya bose ahubwo nyene nico gituma kibintangaza kubera bon nkunze kubona abantu benshi ngo ba diaspora barasupportinga abantu gasanga basupportinga barya baririmbyi je namani bazayiske abaririmbyi nibo bafise impano gusa canke impano nijya nyene we nawe uyumvamo nkuko je ndiyumvamo impano ko impano yanje ni guteka kandi ndabona ko birantunze kandi ndabona ko bizonshitsa kure aho nshaka gushika ahubwo nanje nigayambaze nyene kibazo jewe namanda cibaza vyataye waba diaspora guma supportinga abaririmbyi gusa nene nta zindi impano zihari. Bon, urambajije cyangwa uribajije? Bon, ndije hagiye namanda byibaza mu mutima ahubwo rero uno munsi nanje ndabikubaje wewe ko ububizi ndazi. Urazi gato genre abantu bakina umupira w'amaguru dufate iyo ni impano abantu bakamera genre ni impano ziratandukanye cyane rero ngiyano kubera izo zoba arizo zimaze kwa zigaragaza bashaka gushiramo ingufu cyane sino impano ni nyinshi cyane. Ibyo uvuga rero ko twebwe izacu zitaragaragara zizogaragara ryari rero niyo mpamvu muri kukivi antuka abagukurikirana baravuga twabonye umuntu akora ibi nibi ubundi tutagiye kure cyane aho ukorera exactement ni hehe kugira ngo uri karadukurikirana niyipfuza ivyo byose wadondaguye soit amagato ya anniversaire ya mariage kwa agutore vyoroshe. Okay jewe aho nkorera ni mu Kigobe no hama uduganye kuri top 1 uca kubibarabara bita Avenidama uriduganye uca uhashika kuri imbere y'ishure Arakanciere niho nyene nkorera uhashitse naho ucubona pancarte ibiriko ibintu byose dusanga nyene handitse ko ivyo dusanzwe dukora nga mari gihe ubuvuye nko kuri ambassade y'abanyamerika uca umanukana ngaha aho uca umanukira kuko kuri ni Avenidama nyene ucumanuka ukabare bita kwa General ageze ukabare kwa General naho ucubaza ati aho Eraste akorera nta muntu numwe yantuka mu kigo batanze baranzi ego Eraste kugira ngo wiyumvire gutanguza iyo projet yawe uri umujene byatanguye gute genre kugira ninyumvire gutanguza projet yanje icambere nakimeje nakuze ndi umuntu akunda guteka
guys ndakunda guteka sivyo nigirisha ndabikunda sana hama rero je nca mbona ko ivyo bintu vyozombera ubuzima niho naragiye ndagira formation nyene ya hotellerie hama ndabona ko ivyo bintu by'ukuri nyene no bishobora ndavuga ati nta mpamvu yo kuza ngenda ndakorera abantu iki ahubwo ndavuga ati agatayi gato imfise reka je nanje ndagapambanishe nze ndabe ko nshika aho nshaka gushika uko ndakunda kubona jewe ndiko ndikorera ivyanje bibe bito ariko ndiko ndabikora kandi sinkunda kubona jewe nicaye birangora kwicara ahubwo mba numva ko ahantu hose no bandi ko ndakora ni nkuko ndashavura sana mbonye abajene bicaye kuko abajene benshi barafise imitahe urazi ko abajene benshi bafise imitahe uko usanga hari umujene afise telefone ya 500,000 ariko ukazubona ariko araza gusega igihumbi kandi 500,000 yari ku mutahe w'ikintu yotanguza hama agatera imbere kuba uri umujene créatif canke entrepreneur aho abandi bajene bagenzawe canke ushobora kuba munganya imyaka usanga bavuga no ufite je narize sinoja guteka kamenga birasuzuguritse nikihe kintu wumva nyine ubahanura so ikintu je numva no bahanura ahubwo nibaza ubwo n'ubwenge buke nuvuga ko ari ubwenge buke uko kuba novuga ko ari ubwenge buke mu gihe twese ntibazishanga usanga dufise ayo mashure ariko ayo mashure turabona ko tutagiye twebwe kwirondera ibyacu nta hantu kozopfa dushitse uko n'abantu benshi bakeneye akazi ako kazi none mu gihe katabonetse tuca tuhiga ibintu twaba turifashisha twebwe nyene rero ikintu nohanura abantu nuko bova mu uwo mwijima ko novuga ko bari mu mwijima bakanure babone kure babone ko botanguza akantu gatoyi hama kakazobaviramo ikintu kizima merci cyane nibaza ko abajene bagenzi bacu bakora dukurikirana nta vyo kugaya akazi wishimije amashure no hari n'abahejeje kaminuza bari muri rimikash mais ufise iyo mpano faut quand même gukora ifo gukora nyene kuko je sinzi ko hari abantu bama baza bakansanga none ingene meze ndaberewe ko tabimbwiye ko mberewe kwanga nari kubikubwira after nawe rishima je sinishima ahubwo je ndakunda amasifa man mwenye sifa ifoke umupatie sifa zake kandi nanashavuye man ariko kandi reka basitaraja kure cyane ubundi kwegwa kuri wewe ni ya mitahe canke donc ako nishima kubegwa none wibaza ngo simitahe nyene gusa mba nakoze nubwira si rero bigiyemo ntabwo niko ndirata aho gusa Jesse nirata ahubwo nuko bamana bimbwira usanga ndi ngahajya mu gikono ugasanga abaje basanga nambaye wibaza nkuko nambariye ngahe wibaza kandi usanze mu gikoni nta menshi ariko nibirade oya okay wowe gerageza twumva uvuze ngo simake ngo sinimake 300,000 no tugutera gateko ko nyene urazi ko ufise umutima umenga sinze urabona ko je nambaye 300,000 asindi musi ya 500,000 n'imiburiburi basi sawa merci urabere wantuka ubundi reste wifuza kwibona hehe muri 2 ans ubundi uri mu ntango ariko urafise vision ni hehe vision nyene ndayifise vision mfise siyindi ndafise ahantu nshaka gushika nk'ubu mfise fast food mfise fast food ubwiza ndashaka kuzugurura restaurant ubwiza kandi aho singaha ndashaka n'imiburi ko mudeza nzo mfise nka resto imeze neza nko muri ville yayindi abantu bose ahantu baza ukaza wumva bavuze ati sanga ngaha kuri resto kwa Erast ibyo ndabyifuza cyane kandi ndanabyizeye ikindi naco kinjohera nuko ndanasenga ndanizeye okay bundi rero mu kibano inshuti abagenzi abavukanyi iyo babonye uri muri kano kazi genre uri kurakora byo guteka bavyakira gute hari abaguca intege hari abakonkoraje bimeze gute so mu kintu cyose mu kazi kose umuntu agenda arakora hari abaduca intege hari abatwankoraje n'abandi nyine batudekuraje ariko ibyo byose umuntu arabyakira ya rero novuga ko muri quartier aho ndiko ndakorera n'ahantu wanashaka hari abantu novuga ngo barishima gusa kwishima kwabo nanje ndishima kubarusha aco bimbwiye ariko je nuko beranzi ico ndiko ndakora nico naho nshaka gushika nahoza unca intege ntaco bimbwiye ariko je nuko nzi aho nshaka gushika abo rero barahari mu buzi bwose barahari ndazi ko nawe mu kazi kawe barahari ubundi president arakunda gushigikira impano z'abajene nka wewe Erast ugize chance
ugahura na nyakubahwa umukuru bivuge. w'igihugu ibintu nka bibiri musaba nibi bibiri eh ni umusawa aca kibazo kumenya kiragoye namba ndamusaba ibintu birenze nagusavye bibiri ariko principal nabazi ikintu ca mbere none je mankeneye amahera kuko ibintu keneye amafaranga ukintu byose ndiko ndakora bikeneye amafaranga rero ca mbere no musaba n'amafaranga French ca mbere ama ikintu ca kabiri noca ndamusaba ikintu ca kabiri kiraza kungora ndaki amahera ni prioritaire ego ariko ica kabiri naco no musaba ica kabiri no musaba ni dufyeri turagufasha dufyeri turamfashe kweli ica kabiri no musaba nuko yonterera iki je numva ko kutari ikorera ivyo rero bitwenga basi kubera hari ukuntu usanga twebwe abantu nka twebwe usanga turiha ikori rirenze umurafu wa pase baranyugariye obera jiranyugarira amahera yanciye sino yavugira ngaha ariko nk'icyo tubonanye no mubwira ati je muze muraraba utuntu mushobora kurihisha ikori ringana uko nka je nk'ibyo nkora bazibona baje kundisha miliyoni so ufitiye umutaye wa 200,000 ufitiye umutaye wa 200,000 imagine antukaje ni ikintu kizima ego tumva ibyo musaba bien nibyo nyene n'ubundi hanyuma uriko uraraba umaze gutangura ku mutaye wawe ukabona evolution ni giki wishimira aho ugeze cyambere nishimira nuko bo nk'ibitangura sinabona uko bizogenda sinabona aho ndiko ndaja ariko gusa cyo nizeye ko nzoshika kure hama aho maze gushika namaze kwashika kubera today harangaburira today haramfashiriza umuryango ko je ndifura mu muryango ndabona ico nkora mu muryango rero ico nkora mu muryango ntabwo nigeze ndagikora mu gihe ntari bwatangura akazi ariko mu gihe natanguye aho kazi undagira ico mfashije mu muryango ya hama jewe tuvugana simba mwira kwa papa ndipangi kandi inzu nyene nkoreramo ndayipanze urumva ko ari yindi ntambwe ese byabose uri manager man je ndi manager naho nshorera 200,000 naco buhomvye aya pana 200,000 kubera we twana namenyanye ha kintu natwasa naye ego tugarutse gato ku kazi kawe ku bikorwa usanzwe ukoresha amaboko yawe nizihe ntahe canke tuvuge témoignage ku bakiriya bawe ni giki urabona ubuhinga ukoresha busumvye bw'abandi je nta kintu nkoresha gisumbi c'abandi kiretse gusa ko mfise Kristo muri jewe uwo Kristo muri jewe aragaragara muri jewe bigatuma abantu bankunda ntaco mba natanze ariko abakiriya barankunda abakiriya baraza tubanye nk'abavukanyi cyo kintu ndacishimira cyane ko biraryoshe gukorera mu kazi ugasanga abantu ahantu uri baragukunda ugasanga muri n'abavukanyi cyo kintu ndacishimira cyane ndavuga nko ku magato canke ibindi ukora hari uraza kubwira ati urasumbije uyu canke guyavyo sumwe sinababiri bo nk'ubu ndagira Rolex par exemple Rolex njengira bitandukanye n'izahandi sinababwira ikintu bitandukaniye ariko bitandukanye n'izahandi kubera ndababwiye ikintu bitandukaniye ko baca bagenda kubikora tumotive bo par exemple nk'ubu Rolex yanje abandi bantu sosanga ahantu ugiye kurya Rolex usanga bagize isalade y'ibishu bashiramo ibishu ugasanga ibyo bishu man umenga babayo bikatagure umenga ibyo bagira bahinka man ariko jewe ndagira bitunguru onyobra zimeze neza amashamu dukaroti ibitunguru ntanga sibya bitunguru usanga batabicishije no mu mazi ashushe man bijya bintu biragwaza man irukira muri fast food wirire ibintu bimeze neza bitagwaza azi nk'ubu nka wewe ndiko ndakuraba ndabona ko warasebeje no kurya ibintu bicaye kugwaza ariko muri fast food niho honyene uje urya ikintu kimeze neza urya ikintu atangaruka mbi donc
urumva nyene ko uri amahoro menshi uriye ikintu muri fast food. Yeah. mu bagenzi cyangwa muri famille ninde muntu wumva woshimira cyane agufasha donc apana mu financier nubwo bamuvyiyumvira genda umushimiye nyene nawe avyumva hasi. Umuryango canke mu bagenzi ushobora kuba ufise umuntu akwankoraje akavuga ati kora ukuntu ndashimiye wewe ndashimiye wewe kwanza. Ni wewe nzi abandi nabo nzi. Okay hama tambe ndashimiye umuvyeyi yanyibarutse. Umuvyeyi wanyibarutse ari hose yumve ko ndayimushimiye byimva mutima kubera ni wa muvyeyi afasha mu tuntu twose utwo ashoboye kose aramfasha kandi akambwira ati genda uhezagirwe. Rero numva ko ahubwo ndicaye ku muhezagiro w'abavyeyi hanini. Yego hama mu bagenzi nawo ni benshi gusa cyambere wewe wa mbere ndagufise wenda gushimiye. Merci beaucoup. Nurutwe. Ugama. Ego. Abajene baba entrepreneur harimwo wewe Erasi. Umutetsi atagira iki atabugugu. Umutetsi w'ubugugu. Atagira ubugugu we umutetsi w'ubugugu. Ego turashaka rero en général impanuro imwe. Donc utumirire abandi bajene kugira ngo bareke amabijajara barondere ubuzima ahatandukanye. Impanuro imwe noha abajene bagenzi banje abanzi n'abatanzi n'abariza kumbona nuko nobabwira bakura amaboko mu mpuzu nuko nobabwira bareke gutegemeya ivyo abavyeyi kuko abavyeyi nabo baratuvyaye baradukujije barashaka kubona natwe ko hariho ikintu twiviriyemo kugira babone ikintu twiviriyemo nuko babona ko umujene yavuye muhira yagiye kurondera pana kuguma turyamye pana cenda tangara cyane umujene ukaza wumva saa 4 ngo aravyutse saa 4 kubera genda kurondera imishusho azigenda kurondera imishusho ibaze ariko je nk'ubu je n'icayi muhira nananagi ntibazi ko nananywa n'icayi gusa icayi ndakinwa kandi nk'u icayi kimeze fresh sana ko jewe urazi mbe icayi nkwa jewe je nkeneye cafe nkwa cafe kubera ndayikorera ramba hama ikirenze kwico ndashobora kuca indya nka Rolex mu gatondo ubwiza ni bwiza na bucamuka ubwiza ntibwizana cumona n'amafresher mbangumangira ayo ugasanga abajene hariya bigumira hariya ni ku matabi ni ku marigara no abajene no batumira kuva kwa ayo marigara ko marigara ntaco akuzanira marigara ntaco akuzanira amagara menshi ntaco akuzanira ahubwo iyumvira ikintu cyo gukora iyumvire bijyanye n'ibijya bitoye nyene wumva hajya ahantu wumva nyene umenga ntukorera genda uhakorere kubera hazokuviramo ikintu ya nico nyene no ubwira uri fier n'akazi kawe pana kuba fier gusa kuko birenze kuba fier kubera ndagakunda byataye tuvuze iterambere ku mujene wumva iki tuvuze iterambere ku mujene ema kuri kurambaza ubazo bw'ubwenge je ntabwo tubigarukirize ngaho reka tugushimire cyane reka nanjye ndabashimire cyane ama ndakubaza nanjye kibazo sanye ngendo nyishuri aho ni kweri kwaje kunkoresha igani turashigikira impano ahatandukanye dushigikira abaririmbyi gusa canke abakina amafilme no turashigikira impano nk'izo ziwanyu ni hake uzosanga abahungu biporta volonté bakaja guteka uwo menga ni vy'abakobwa orke ni moye yo kurondera amafaranga kwa muri Bujumbura canke muri gihugu cacu ufise inote bise vyose antuka nakwishimiye bien sene okay ntacekana ni bon hama ndigira ndagutumikiye yani ico kintu zoko nyambu uzokimbwira kuri telefone hama kandi uze kunyibutsa uze gutangana na nime zanje natwigeze umbwira ngengira ndagutumikiye kubera hari abakobwa benshi bakeneye abahungu mani bazi guteka sasa amia uri ku isoko apana ndi ku isoko gusa nyene hari umukobwa nyene ndabizi nawe kandi nawe uramukeneye nawe uramukeneye bwishkuri nabigutumye ndabizi kwiza okay hama hari abantu umenga sinzi nshaka nyene ngira ngaruke ko baba diaspora
aba diaspora bashigikira impano zo kuririmba agenda babwire ko hari izindi mpano zihari bikeneye ko bashigikira kandi zunguka guys zunguka ati rero dutemwe nimero yagenda batembe nimero okay ubu nkeneye 69 513 447 zinze kuri WhatsApp ahantu hose ndondeye urashobora kundondera kuri IG ni Arakaza Eraste urashobora kundondera Facebook ni Arakaza Eraste SP ahantu hose mundondere genda hari amana ya nuko nyene tubatumirira cyane muri fast food ubwiza bahakorera ibintu bimeze neza cyane amagato wewe ufite anniversaire donc cyangwa za mariage niko kabaye kameze neza katavuna ndibaza apana ntikavuna naho kuba kavuna nikavuna cyane ego umuntu akeneye ko mu Musanza ahari bisaba iki bo ikintu bisaba uratubwira turumva kwanza iyo uri hazwa na bisi urenza kamahera ya bisi ya Renartour hasaba na taxi rero uca wimenya uriha ya taxi ariko ikintu kikagushikira antuka ni sawa nico kintu ni ashani nuvo kweli tugushimire cyane rero ko ngiye kuzogura imodoka amanze ndayibazanira kuri gusa musengere tubashimira cyane ariko yadukurikirana kuri Sanga Media TV ya Rosine Inarukundo ari kumwe n'umu maître cuisinier mite Eraste Ojiboy voilà utetse atagira ubugugu akabona undi ni fake ubuki busosera abakobwa bose voilà yatubwiye adresse yiwe yatanze na numero de telefone nibaza ko uzomukenera akifuza byinshi muri bimwe akora azoca amwakura tubashimire cyane